niwakora bikanka ntuzokwikingire kudashoboye. Si ngombwa ko ibintu byose vyama bigenda neza nkuko ubishaka, kandi si ngombwa yuko ibintu bikora neza, ahubwo ikintu kiba gikenewe nuko usubiramo kugerageza inshuro nyinshi ugatsinda. Urashoboye, nta muntu numwe afise inkomezi canke ubwenge butangaje gusumba ubw'abandi, ahubwo nuko umuntu afise ubwenge kenshi cyane aba yakoresheje umwete mwinshi. Nawe ushizemo umwete mwinshi birakunda kandi urabishobora. Rero ushiramo umwete, ivyo bintu udashoboye uvyiga umenye ivyo ari vyo n'uburyo bashobora kubikora bakabikemura, nawe uzokwitwa umunyabwenge. Ubishikeko ndetse ubishikeko nk'abandi, kandi ikintu cyose ugiyemo nturabe abandi babikoze bikanka canke bagerageje bikabananira ngo ni benshi. Wewe jamwo ufise icyizere yuko uzobishobora kandi bizogenda neza gusumba abandi. Kubera iki atoba wewe ubikoze neza? Subiramo rero ugerageza. Buri kintu cyose kiza kwanka gitangurira mu mutwe. Iyo utanguye mu mutwe ufise yuko utegerezwa gutsinda nubwo vyanka, uragerageza ugasubiramo kandi birakunda. Intsinzi rero mu buzima ikundana n'abantu bakunda kugerageza batigira barambirwa.